Beri rero ragiye muri Primustar aravuyemo uyakiriye gute none gantuzi nta kidogo nta kantu kari ndani au fond de toi udashaka kutwereka vya vrai ubone nyene bikenewe kuvamo oya ntibyari bikenewe gusa niko byari biteguye kubera ikintu donc nimba nari gupasa nyene au fait je sindi wa muntu mvuga ngo urumva ngo nari go bagize ibiyoya nari gupasa mbandiyo ntari gupasa nuko nyene rero n'umutaga n'umurango you live in my mind cause you know you are fine and I love my eyes singing bandanya none nagira ni ucubanga navyibagiwe rege ndasavye ibintu zonkoresha open mic Greetings to people murakomeye jo meze neza ni keke gateka muri kumwe voice nyanje nangana no kuvuga neze ko meze neza jo meze neza ndakomeye murana ko ndaryohewe ndi kumwe n'umukino mavite simba ndije nyene simba nje kwivugana samazine reka ni wa muhungu wacu wa muhungu wanyu wa muhungu wa twese nge dusangiye ngo Mr Keke na voila that's you urakomeye kandi wavyemeye ko ni wasi nemeye Mr Keke na iryo ryaje ryari iryo ryo nyene risohotse ubunyene kandi nta vyinshi nindirimbo irimo gusohoka ya Berry Music ndabibabwiye jeje kuyikompoza arayishize ku mugaragaro no muri studio ngiriyo nivyo cyane je sinashaka iriyo sinashaka menyene Melana Angelina ujya ni ninde Helena hama na Keke cyakurikira Keke right mbo okay tuzovyiga turabe ko Keke na ashaka gusohoka nivyo kumbanira Very sava nukuri je ndashima none akagira ngo kira ntiwamwereka mama wawe none ubona ko akwereka iyo mami na daddy hama nyene bashi bahenzagira bicu rito inzira imagine aberetse ndambaye ibara sawa sawa birimeze neza mbo je ndashima nawe urakomeye neza yankomeye bukebuke brema habaye iki yenda vyumva mu mutwe ko biri plant gute cyanye ariho okay iki kwana raro hakekena numva naje byazondirimba Kekena uzoyironka none ko amaze kuyicrea wayanditse wagize product byose beri none mu indirimbo zawe amazina y'indirimbo zawe like uya aza gute n'abakobwa ukunda kandi biranagoye kwasa amazina y'abakobwa bari mu kikinjana bibiki je nibaza ko ari creativity gusa ari ubundi nta bindi biri behind nta bakobwa uzitwa kujya ego narigeze kubona umukobwa kuri muri Pamoja nagiye rimwe yitwa Angelique ngabo nitwa Angelina ngo Angelina niturahura na rimwe biri bizarre kuntu Beri ndamufitiye inkuru n'urusako n'ibintu bitaza kuryoha Beri ngo numuririmbyi kandi aririmba neza ari muri studio yandika neza abari trop romantique voilà bitese uriko yumviriza uri muhira mugabo ari kuri stage cyangwa ibintu vya industry like kwidandaza bantu nyene bamurondere ntavyazi neza abendo bandondere how like nk'umuntu ariko ategura ikintu igiconcert nk'ibiki vyose yumva umengo nta wundi muntu yahamagara atari Beri je nibaza ko ivyo bitabaho wo kwicara ukavuga ngo n'umuntu umwe nkene like oya basi dufata ukunya reka tuke kubicanga dufati yuko Beri aririmba neza yandika neza mugabo kuri stage nta dutambisha sha umaze kuza ku stage yanje mbwa make bon ahubwo gusa vuga uti muri live biragoye muri live ahubwo ndabatambisha kuruta kuririmba ya niyo defu muri live nasanze utabuja cyane ko je menyereye indirimbo nkanje n'urumva ntiwo yiririmba utari kurabuja yego c'était le problème no mwihiganwa nahora ngo c'est ça le public no vuga gute bene baza ko uhuru bibona kandi ça dépend indirimbo uzorabe umuntu yitwa Medi ariko performing
ni gake uzobona abantu bariko barasimba ngo batambe no usanga ariko arayiririmba ari muri mood kuko indirimbo ziwe sizo ubwo sikora nawe ushobora kuririmba indirimbo atari zo gusimbagurika c'est ça voilà umva ndabishoboye nuko zitarasohoka gusa ndazifise ubwo pour le moment zijya niwo ufata dufate nka Melana ngo usimba Mela oya utegerezwa kujana rythme ya abantu bakayiba kubera indirimbo umuntu umengo yobamwe uriko urayumviriza sinze kubanza kubyumva nyamera dufate nka indirimbo ya Big Fizzo na ntuze X Factor y'inzoga ya Ibia ishobora kumera kumwe Ibia utegerezwa gusimba uko wanyowe y'umukobwa nategezwa akavyumva voilà kubera nka diya ndirimbo za batayiki bande nshobora gusimba ngo batayiki ça peut aller ba ya Levis nshobora gusimba wikunda Berry Music mu ndirimbo ziwe hari ukuntu zigomba gusa like ugasanga zigomba kugenda zose muri kumudiho ntavyurumva ba Jesse ndabyumva kubera ushaka bon barabivuga numva babivuga ndiko mvuga kuri je kubera aujourd'hui ama melody byo turirimba ni ibintu byari bisanzwe bihari tu develop bihari donc rero iyo uvuze ngo zirasa nce ndakubaza gute kubera aho uvuze zirasa nta ndirimbo nimwe ya Diamond iri different uko ndeje kumviriza afise nk'indirimbo nka 20 novuga nkuko mu bivuga ngo zirasa ariko context ntibari imwe peut-être imidiho ari imwe n'ivyo imidiho c'est vrai muga imidiho ukamengo ijyane ni nko gushiraho signature c'est ça yone zivuze ucumenye nyene c'est ça iza Diamond zivuze ucumenya donc abigira kubera nyina bishaka kugira ni signature ariko nibaza ko indirimbo zanje zose nzoririmba zitazoba zisa zose Berry rero ragiye muri Prime Star aravuyemo uyakiriye gute none gantuzi nta kidogo nta kantu kari ndani au fond de toi udashaka kutwereka vya vrai ubona nyine bikenewe kuvamwe oya ntibyari bikenewe gusa niko byari biteguye kubera ikintu donc nimba nari gupasa nyene en fait je sindi wa muntu mvuga ngo urumva ngo nari go bagize ibiyoya nari gupasa mbandiyo ntari gupasa nuko nyene rero ariko nashimye kuba muri 10 mu bantu 200 biyandikishe ngo nkabamo numva niteka rikomeye cyane ni kindi kintu gikomeye gose umuntu ategerezwa kwanza gushima n'abazovamwo la prochaine fois bazoshima bitegure bazibashima kandi nibaza ko ishiramwe ryabyorganije rizobigira buri mwaka umwe wese rero afise igihe ciwe azotwarira okay wowe nk'ikintu umva wari muri competition jury yaravuze ibi nibi niki kintu baza ko cagukuyemo nico navuze avant twe turi abantu bon tunavuga mazigiye gito peut-être ndafise na generation turi kumwe n'indiri behind inyuma yacu baza ko ari abantu tugira ama concert ya live gake nibaza ko twebwe atana ama concert genda nayimaze kugira rimwe kabiri ariko n'ibintu tutamenyereye donc rero haziye ndirimbo ziwacu ni indirimbo zitegerezwa ziri sweet siza ndirimbo ushobora no kuririmbira ko hejuru nka kujya dufate exemple sikunabi indirimbo za Bface ni rap irakubita kandi nawe amaze igihe arabimenyereye nibiki ntibimugora cyane ariko zigeze iwacu utegerezwa kugira icambere ku manoti ica kabiri utegerezwa kuyimetriza utegerezwa kugira repetition n'imiburiburi mois avant ukaba wayimetriza indirimbo ukaba iri ngaha aha also hose nawe amezishe bakaba indirimbo ntuyimetriza ari iwawe urayime en fait version yo kuntu uja kuyikora muri studio sico kimwe n'ama instrument nari na live live utegerezwa kumetriza instrument imwe donc rero urumva mu gihe ahubwo turi bihangange mu gihe bigize repetition umunsi umwe magire fisi umunsi umwe nabajya ba baking oya ba bake bon twese umunsi twe baduhaye une journée bukeye turaza kugira check sound then mucamaririmba twafuminga ahubwo turakomeye turi bihangange batumukomera amashi tumushibire kavuye ni gihangange kubera umunsi umwe na Diamond navyagira n'imyaka n'igihamaze Berry dufate naho bitari ivyo zia 15 million waramaze kuzipangira umugambi kwanze ico manza oya sura gupangira umugambi ikintu nafise mu ntoki warabanje urihoza nabanje ndihoza
banze ndaziganye. hari ikintu bavuga ati abahinzi b'abarundi nk'umuntu w'utfata azoyaronka azogira ikibazo ati cyagute ashaka kuyaronka atiteguye like nkuko utamugambi wari yafitiye akaronka amahera urusanga araspendize mu buryo butari bwiza abiduye cyo bikwegana n'ubukene buhari sesa ndavyumva je nibaza ko abaririmbyi mwese afise projet ziwe afise na vision yiwe hama nibaza ko umwe wese arafise plan ariko nkuko je nabivuze bajya bose ntibarasubira na plan zabo mu gihe batayafata uzoyafata mu ntoki niwe azomenya exactement ico agomba kuyakoresha kuko nibaza ko byoba byiza yakoresheje iby'umuziki nyene nato yakoresha yose iby'umuziki ariko la plupart akayakoresha umuziki kuko amafaranga avuye mu muziki araryoshe gusubira mu muziki and then ni naco bayatangiye ndibaza nimba ntihenze Guijoro n'umutaga Numurango you live in my mind cause you know you are fine and I love you my eyes singing Bandanya none nagira ni ucubanga navyibagiwe rege ndasavye ibintu ushazonkoresha open mic Bandanya Elena yo Elena navyo nibuka mugihe ndirimbo ndayizi iri kwiravuga en fait uri kwiravuga ko ndavyibagirwa okay mugihe ndirimbo y'ukuntu image muri video donc waragiye uri kumwe na Elena Elena hacahaza umuntu iri papa wiwe ni grand frère wiwe yaje kugukubita none wari kuriba kamana oya cyangwa urukundo rwa bebe no sikukundo rwa bebe mu mico y'ikirundi ahantu nka ruguru niko bimera kenshi imico y'ikinyafrika au fait ba nashatse kwirikana imico africaine la culture africaine ukuntu abantu donc bo aba paysans canke abantu baba donc ba ruguru cyane bo mu bitoki ukuntu binyegeza bukugira ivoila niyo culture nashatse kwerekana rero game grave ni nibazura bizi nawe ukuntu bihora bigenda oyaje ntavyo nzi ntaco no kubera utabibayemo mugabo kenshi niko bige ni creativity gusa ni nashatse kwibutsa kaka bya bintu kera mutagiragiye kuvoma ko dashaka gushika iwabo voilà c'est ça usabirembo no usabirembo tuzorisaba cyangwa ntagiko toya tuzorisaba mu zindi ndirimbo azorisaba muri keke nabasha azorisaba muri asha manini ndamufise imagine izuba risho bavyitegura okay birinza mbere jagi yavyemeye byose atabikoze mwindirimbo ikurikira gusa azusheze muri interview asigurira igituma atabigize namwegere navuze ko bizoba tuzobigira ubukurikira ntankwegere gusa ntitwavuze itariki ahora dukashije muga ntacu tuzobirindira ukagira uracabayeho Imana ibandanye tuzigama ibandanye turinda vraiment Beri saka ndakubaze ikintu genre ku ndirimbo ukuntu uri romantique ukuntu mengo umukobwa uri kuramubwira yumve icyo uri kuradraga bona ikibazo kiri abonga ngo kiri prive mugura cyisura iri kuradraga like badashaka kukumvira bavuga ko utari si yawe ko umusani ko mengo hari kuntu uri kuramubwira nyine mengo hari ikintu cyo kubasiriye sana muri ko bizogenda neza ntaso ofete iyo nkuko muri juri nkuko like la fois passée ibonye ndiko ndaririmba Elena wabonye ko ngerageza kuyibamwe indari n'ama emotion ziyo ndimbo turirimba rero ziwacu utegezwa kuziba ofete uri kuraririmba utegezwa gufata kuri kuradraga nyene vya vrai c'est ça rero urumva yo mvuze kujya nkashangwa na feelings niko biba bitegezwa kumenya bantegerezwa kudraga bya vrai
hamwe iyo inspiration yo kudraga umwana mwemeze ko utegereza no kumuta amva akwizere kurirwa mu mujane no kwa mama wawe muragoye muragoye tabigize ibyagra kandi bari bibeshe uwo mukopine wawe mujana kwa mama wawe none kubera ubu ufise uramaze kuja kwa mama wawe si wagiye n'igiko ndamufise cyane ntamufise kubera je si yabuta mufise uririmba ibintu warampemukiye la 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 warameze none abatamufise canke abamufise nta bintu biri romantique nkabijya uririmba udafise n'ukuri ahantu bikora bikura yewe hogira unyemeza ibintu je ntabutse bon oya ni birashika simakuririmbe ufise umukunzi ibintu nkabijya ni don mama wa Bella avuze iki kuri we mere shout out kwanza kuri we kuko mama umuntu wa mbere wa grave kuri jewe ngaha kwisi anshigikira kuruta abantu bose ngaha kwisi bose abakurikira nkese mbabarire muzi nyuma yego kuko abakuronka umumere agushigikira mu bintu by'umuziki hano muri Afrika biragoye babibona nk'ibintu cubibona yego mama nigeze avuga ati Bella ibintu giye reka ahubwo niyo ngiye muri concert agenda nsengeye ntibangirire na umuntu amaze kuza muri concert yawe agurekeza avuga ati mana ndashaka kuza ndabinge nduririmba bije ntiwamugira ariko yarabibonye kuri televiziyo musingoza mu cyane no kuri YouTube cyane bikunda bon mama niba nakunda guja mu bintu abantu babasaza n'ubavurugemwe ari arakuze ari sazi yo mucumujana mu by'amakose adeteye na bavuga gute and now we show you my mama to show you how I love you for real yo you need mama sasa kutinya kuririmba ko ufise oya naje nari nakuretse kandi je ndirimba beat wijoro n'umurango you live in my mind cause you know you are fine and I love you mama I singing hey Helen yo honestly okay Bella ndagushimire kandi je nibaze ko ari amahiganwa ndazoza uzoyatsinda amen yini nta ofete ibyo navuze ari umuntu yabimbajije hige ejo I think cyadambwiye ati yambwiye ngo kubera iki bagukuyemo ngurumva ndavuga ati bankwemo kubera ibyo wanje bitari bwagere ntihari bwagere ko iyo wanje iriho ofete ikintu ciwawe niko mama je nakuzanga ikintu ciwawe ntuciruka inyuma oya nicyo kiza huri rero ko yanabajye twari kumwe muri competition ntawe batagiriye critique mugabo muri bajya batatu nyene bakeneye barimwo kandi nivyiwabo donc biriko biraza bibaganako sibo bavyirutse inyuma ariko barakora c'est vrai yego mugabo bariko bakora ibyo abajiri basanzwe bazi ko bakora ariko ikibazo no baza kiti cyanyuma bana mu kuvuga bahereye kuri 7 warumva ko ushaka gusanga uri muri na udagira esperance espoir na wagunyumva ko abo wa mbere wa kabiri uretse kuri 3 yana abye espera ariko urumva navuga ati uko bigenda kose niko bitegezwa kugenda nta A nta B nta na C okay amahiganwa ni menshi cyane nibaze ko ababose baguma yazana ku mwaka yiwanje iriho je vous garantie abafana yiwanje iriho kandi tuzoyitwara tubandanyije dushiramwo inguvu mu kushigikira nivyo urumva Bella hebura kandi ni kintu ciza cyane bakunze ba Magic TV ndabwiye gute merci beaucoup kwa matkurikiranye ni like ni share ni comment na subscribe et puis dusaba mu bindi biganiro byose birahaca ndabakunda cyane